Umucho Wijambo Ministries. The Word of God is light. Yes, turaguhaye mwiriwe kandi turaguhaye mwaramutse nshuti mukundwa akunda gukurikirana ibiganiro byacu ducisha ku Muco Wijambo Ministries. Nkuko bisanzwe narabibabwiye yuko tukunda kuba dufise abashitsi dusurprise dutandukanye, nkuko tuba dukeneye umuco w'ijambo nyene. Nayo mpamvu twamenyesheje neza yuko dutumira abakozi b'Imana canke abakozi b'isezerano rishasha, babandi bafise ijambo rihishuwe, nkuko abafise inzara n'inyota y'ivy'ubwami bw'Imana baba bakeneye ijambo nyene rihishuwe. Rero nagira ngo ndabahereze ikaze mu buryo budasanzwe mu kiganiro kidasanzwe tugiye kwinjiramwo muri kano kanya, ikiganiro cy'ijambo ry'Imana, tubimbura ijambo ry'Imana, tuganira, duhanahana. Nkuko nayo babwiye neza ko iyo turiko turarimbura ijambo niho duheza tukamenya umuco w'ijambo uwo ari wo, ariko atakurimbura ijambo nta n'umuco w'ijambo ushobora kuboneka. Niyo mpamvu twiyemeje ko dutegerezwa gukora ibiganiro bituma abantu bashobora kumva mu buryo bwimbitse ijambo rihishuwe, abantu bimenyera ukuri kugira ngo bahabwe ukwidegemvya. Rero muri studio z'Umuco Wijambo Ministries turi kumwe n'umushitsi w'ubwiza murantunga, umushitsi adasanzwe, umunyacubahiro, umukozi w'Imana. Imana yasize amavuta kandi Imana yahaye icubahiro. Turi kumwe muri studio z'Umuco Wijambo Ministries, yamaze kwigerera, ari nayo mpamvu tugiye kumwakira kugira ngo abanze abaramutse abari hirya abari no hino, na cyane cyane mbanze ndamutse benshi badukurikirana bari mu Rwanda, Kigali, Batabita, ndamutse abari Bujumbura, ba Elia n'abandi benshi, ndamutse abari muri Kenya, ba Pastor Valerie, ndamutse ba missionary Bizoza Eric, ndamutse nyakubahwa umuhagarikizi wa channel canke televiziyo y'Umuco Wijambo Ministries aho ari mu gihugu cya Nigeria, Bishop David. Ndamuramutse mu izina rya Kristo, ndabaramukije mwese ndabakunda cyane. Reka tuce twakira umukozi w'Imana kugira ngo abanze abaramutse mu izina rya Kristo Yesu. Ikaze. Murakoze cyane. Yesu ashimwe cyane bene data. Icyambere ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi nongera nshimira ni televiziyo Umuco Wijambo Ministry, nshimira n'abashizeho icano kugira ngo abantu benshi bamenye ukuri, bamenye ukuri guciye mu ijambo ry'Imana. Imana ibahezagire. Amen. Turaguhaye ikaze rero umukozi w'Imana. Uyu mwanya tugiye kumarana ni umwanya muto, ariko ndizera ko ari umwanya udasanzwe ku muntu aza gufata umwanya agaha agaciro iyi video kugira ngo yumvirize iri jambo ry'uyu munsi. Turaguha ikaze kugira ngo winjire muri teme y'uno munsi, hama tuce tutangura kwinjira mu kurimbura ijambo nk'uko byateguwe uyu munsi. Ikaze. Murakoze cyane. Icyambere nuko mbere yuko twinjira mu ijambo, sinari nidondoye, ndi evangeliste Ndikumana Theogene, nkaba ndangurira ubutumwa mu ishengero Eden Garden Christian Church rikorera hano mu Burundi. Hanyuma rero twagomba dusangira ijambo ry'Imana riri muri Tito igice cya 2. Indanzi y'ijambo yaho iravuga ngo uko ubuntu bw'Imana bwatuzaniye agakiza. Niyo teme y'ijambo tugomba kwiga. Duhereye ku murongo wa 11 haravuga ngo kuko ubuntu bw'Imana bwaserutse buzanira abantu bose agakiza, butwigisha kwikunkumura ukutubaha Imana no kwifuza iby'isi, bukatwigisha kwama tudahugumba, tugororoka, twubaha Imana mu gihe cya none. Imana ibahezagire. Amen. Ni ijambo ry'Imana rero twifuza ko tworimbura. Mbega ubuntu bw'Imana bwatuzaniye agakiza, mbega benshi baratahura aka gakiza iyo kaje kazanana. Mu bisanzwe agakiza kaje kazanywe na Kristo Yesu. Ubuntu bw'Imana rero bwatuzaniye agakiza buzanywe na Kristo Yesu. Hama ubu buntu butwigisha kwikunkumura ukutubaha Imana. Umuntu wese rero akwiye
kwikunkumura ukutubaha Imana. Imana ibahezagire. Amen. Ego. Vyukuri iri ni jambo ridasanzwe, jambo rihishuwe. Ngerageje kumva uburyo iryo jambo ririko riravuga ko ubuntu bw'Imana, ikintu cya mbere numvise ko dutegereza kwanza kumenya ubuntu bw'Imana. Icya kabiri nuko ubwo buntu bw'Imana buca butangura nabwo nyene kutwigisha ikintu bitwa kwikunkumura ingeso mbi zose canke icyaha n'igisa naco. Rero mu buryo bwagutse ubuntu bw'Imana bwaje gute, ubuntu bw'Imana ninde yabuzanye, ubuntu bw'Imana ninde akwiye kubwakira canke se ninde yabwakiriye, mbega iyo umuntu abwakiriye bica bigenda gute, ubuzima bwiye bugenda gute, mbega buguma ari bwa bundi canke hari ikintu kica gihinduka. Kuko abantu benshi bamaze igihe numva abantu abakozi b'Imana, sinovuga ngo n'abantu muri rusangi kuko n'abantu bazi ijambo ry'Imana, n'abantu basomye Bibiliya, baharira ku kintu bitwa ubuntu bw'Imana, bagaharira kandi bigakomera ku kintu bitwa ubuntu bw'Imana. Ariko nibaza ko ariko udatahura ubuntu bw'Imana ubwo ari bwo canke ico biba bishatse kuvuga ubuntu bw'Imana. Rero hari abantu benshi bakeneye umuco kugira bamenye mbega ubuntu bw'Imana niki, bwaje gute, bumaze iki ku muntu yabwakiriye. Murakoze cyane. Hano iri jambo ry'Imana rivuga ko ubuntu bw'Imana bwaserutse bukazanira umuntu wese, abantu bose agakiza. Mu bisanzwe iri jambo ry'Imana riko rarimbura, ucubona ko ubu buntu bw'Imana bwagiye guseruka, agakiza ntikari kari mw'isi. Agakiza rero kazanywe na Kristo Yesu. Uriko urasoma ijambo ry'Imana urabona ko ubwa mbere na mbere igihe Imana yarema umuntu ikamuremera mu itongo rya Edeni, harageze igihe Imana yaremye ibintu byose n'umuntu iramurema. Adamu rero imuravye mu itongo uko yamimugendera akamasanga atamunezera agira. Hanyuma rero ubuntu bw'Imana turiko turarimbura turabe imbere y'uko ubuntu bw'Imana buza mbega hari iki. Abantu batarakora icyaha bakiri mu itongo rya Edeni, bakiri mu itongo rya Edeni, abantu bari bambaye ubwiza bw'Imana. Hanyuma rero ubu bwiza bw'Imana nibwo bwakurikiwe n'ubuntu. Mbega ubwiza bw'Imana bwavuye ku muntu gute? Ubwiza bw'Imana, Imana imaze kurema Adamu na Eva mu itongo rya Edeni, Imana yarabemereye gufungura ku vyamwa byose byari muri iryo tongo. Mugabo Imana irababuza kwaha ngo barye ku camwa kigaragaza ikibi n'iciza. Hanyuma rero bamaze kuba muri iryo tongo, Imana yami bagendera igihe cyose ku kayaga ko ku mugoroba. Muri ico gihe igihe kimwe Eva agiye mu itongo ahurirayo n'inzoka. Satani aca mu nzoka abaza uwo mugore, aramubaza ati mbega Imana yababwiye ko atakintu mwoja muri ibi vyamwa vyamye ngaha mu itongo? Eva rero aha ikiganiro umwasi w'umuntu, umwasi w'ubugingo, aramubwira ngo ntiyatubujije kubirya, ariko yaratubwiye yuko ivyamwa byose tuvyemerewe, mugabo iki giti kigaragaza ikibi n'iciza ntitwemerewe kukiryako. Hanyuma rero inzoka ibwira umuntu ati yarabahenze, Imana yarabahenze, ahubwo yanze ko mugira ubwenge nk'ubwayo. Ucubona rero bwirasoma ijambo ry'Imana, urabona ukuntu vyagiye bikurikirana, ukuntu umugore yanshe kwico camwa arakirya, ashira n'umugabo wiwe. Amaze gushira umugabo wiwe nawe amaze kurya ko, ako kanya ubwiza bw'Imana bubavako. Ubwiza bw'Imana rero bumaze kubavako, baca barabona ko bagenda menya. Bamaze kubona ko bagenda menya ngo baja mw'ishamba kwinyegeza, baraha ibibabi vy'ibiti vyari muri iryo tongo. Hanyuma rero bamaze kwaha ivyo bibabi vy'ibiti vyari muri iryo tongo, barambara. Imana ibagendeye irabahamagara, irabaza ati mbega Adamu uri hehe? Arayishura Imana ati nabonye ko nambaye ubusa ndatinya nja ndinyegeza. Uko rero niko ubwiza bw'Imana bwavuye
ku bantu. Hanyuma rero ubu buntu bw'Imana bwazanye na Kristo, kuko Imana yarabonye ko habayeho akarimbi gatandukanye umwana w'umuntu n'Imana. Hanyuma rero niko kuca haba inama mu ijuru kugira ngo haboneke uwo kuja gushingura ku karimbi Satani yashize hagati y'umwana w'umuntu, kuko umwana w'umuntu afise agaciro gakomeye imbere y'Imana. Hanyuma rero Kristo niwe yaciye aza asa n'abantu, avuka nk'uko twavutse. Bibiliya aho uri kurasoma ijambo ry'Imana bavuga ngo ijambo ry'Imana bavuga ngo yisiga ubusa, yambira ishusho y'umuntu. Mugabo ibyo byose yabikora ari Imana, yambaye ishusho y'umuntu. Niko rero kuca azazanye ubu buntu bw'Imana buzanira umuntu wese, abantu bose agakiza. Aba bantu bose rero birerekana mu ijambo ry'Imana ko hariho abantu bakira akagakiza n'abatakakira. Imana ishimwe cyane. Hariho abakakira n'abatakakira, ariko ubu buntu bwashyiriweho kwakirwa n'abantu bose. Iyo rero umuntu yakiriye ubu buntu bwa Kristo, yarasanzwe ari mu ngeso zitari nziza, aca ziheba, kuko yakiriye, agiye mu yandi mavuta, kuko yakiriye ubuntu bwa Kristo. Hanyuma rero yahora ari gisuma, aca biheba, akaca intahe yiwe igahinduka, agatangura gushingirwa intahe yuko yahora yiba. Mugabo kuva aho yakiriye ubuntu bw'Imana yabihebye, yahora ari imborerwa, yahora ari umusambanyi n'ibindi byinshi, akaca ashingira intahe n'abandi bakamushingira intahe, ati bimwe yahora agenderamwo yarabihebye. Ubu ni umukristo yarakiriye ubuntu bw'Imana, ubu buntu bwaserutse bukatuzanira agakiza. Imana ibahezagire. Amen, amen, amen. Ego cyane. Uwo ni umuco ukomeye cyane udasanzwe utanzwe, ko Kristo Yesu ariwe yaje gushingura akarimbi twari twarashingiwe n'umurwanizi ariwe Satani. Ni ukuvuga, ngerageje kukunganira ni kuri iryo jambo, hari ijambo rikomeye cyane ukoresheje uvuga ngo iyo yamaze kwakira ubwo buntu nabwo buca butuma nawe yiyambura vya bintu byose ku buryo nawe ubwiwe yishingira intahe, kandi n'abantu bamubona hanze bakamushingira intahe. Impamvu y'ivyo ni uko aba yamaze kwimuka muri bwa bwami bw'umwiza, yajyanye mu bundi bwami bw'umuco bwa Kristo Yesu. Ni ukuvuga, akigera muri ubwo bwami bwa Kristo Yesu, acatangura guhabwa amategeko canke ikimugera cyo muri Kristo Yesu, kikaca gituma yisanga ariko ariyambura vya vyaha bwa ibintu byinshi cyane. Wavuze ko ni muri rusangi ni byinshi, naho utobidondagura amazina ngo bimara ibyaha ni byinshi cyane. Hari n'abavuga ngo n'ubukene ni ibyaha. Ubukene ntitwavuga ko ari ibyaha, ariko ubukene burakwegera umuntu mu cyaha kabisa, kuko arashobora gukena, hanyuma ubu buntu akadedebukirwa ugasanga aribye. Nicyo gituma ijambo ry'Imana aha ritwereka yuko ubu buntu butwigisha kwikunkumura, ukutubaha Imana no kwifuza iby'isi. Iyo rero hajya ku gatima ko kwifuza iby'isi, umuntu akaca akenye, akiyumvira kwiba, atarikunkumura, muri ico gihe nicyo gituma usanga umuntu naho yaba ari umukristo ashobora gufatwa n'ubukene, ubukene bukamuhambira, hanyuma ugasanga kuko atigishijwe ubu buntu butamwigishije kwikunkumura, ukaca usanga rero araguye mu ngorane. Ubukene rero ntitwavuga ko ari icyaha, mugabo ubukene burashobora gukwegera umuntu mu cyaha. Imana ibahezagire. Birumvikana. Ego, ndetse akabazo kamwe, mbega ko hari abakozi b'Imana canke abakozi b'isezerano rishasha, nkunda gukoresha indimi zibiri, ndafise impamvu nkoresha indimi zibiri. Narabisiguye ku Muco w'Ijambo Ministries, ariko hariho njyango bamwe batarashobora gushikirwa niyo nsiguro. Nzokomeza kubasigurira impamvu nkoresha indimi zibiri, nkavuga abakozi b'Imana na canke abakozi b'isezerano rishasha. Naraberetse ko muri Bibiliya hariho urupapuro rugaragara ruri hagati, hakaba hari ikintu bitwa isezerano rya kera, akaba na rishasha. Ariyo mpamvu rero nkunda gukoresha abakozi b'isezerano rishasha. Ni kuvuga twebwe turimo turakora muri kino gihe
cy'isezerano rishasha twitwa abakozi b'iryo sezerano nyene rishasha, niyo mpamvu ndavyitwa gutyo. Rero hariho abakozi bamwe b'Imana bavuga ko iyo umuntu yakiriye ubwo buntu bw'Imana ngo n'ubukene buba bugiye. Sinzi ko nawe ari kuvuga kuko narabyumvise cyane bavuga ati ukimara kwakira ubwo buntu bw'Imana imwe muri bukene bari murasezeranye musubira gukena. Ese byoba ari byo canke hari ukundi kuntu vyoba bikorwa? Murakoze cyane. Nibaza yuko abigisha ko iyo umuntu yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe adasubira gukena. Nibaza yuko hariho n'abandi bavuga ngo iyo wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza ngo ugiye mu ijuru. Nibaza yuko izo nyigisho nta mukozi w'Imana cyangwa nta mukozi w'isezerano akwiye kwigisha izo nyigisho. Kuko ikintu ca mbere burya tuba dukwiye kwigisha abantu tuba dukwiye kubigisha kwikunkumura, kwiyambura, kwihana, umuntu akabaho yihanye. Nayo umuntu abantu benshi ubu bavuga ijambo ry'Imana ugasanga bariko barabwira abantu bakababwira ngo cakira amazu, bakababwira ngo cakira imiduga, bakababwira ngo cakira viza. Muri ibyo byose umuntu akwiye kubicakira mugoye akijijwe ari umukiriso. Kuko hambavu y'ubuzima iyo turiko turasoma ijambo ry'Imana, Kristo yaradutahuje yuko hambavu y'ubuzima hariho ubundi. Inyuma y'ubuzima rero hariho ubundi. Urashobora kuja mu ndege ugapfa ukayipfiramo, urashobora kuronka etaje ugapfa, kandi iyo wapfuye ntibazakubwira ko ushobora kuyiraramo. N'umugore n'abana baca bavuga ati nimudutabare mudukurire ngaha. Iyo umuntu yakiriye agakiza by'ukuri akaba ari umukiriso, arimuka, aca yimuka mw'ubu buzima turimo akaja mu bundi buzima bw'imwemwe. Imana ibahezagire. Uvuze amajambo nibutse ibintu byinshi. Narabivuze mu kiganiro mperuka gukora ati ibi bintu baguma badusezeranya ngo akira amamodoka, ngo akira amazu, ngo akira ibiki. Ibi bintu birimwo agahaze, kuko uza wumva umuntu bamubwiye ngo akira imodoka uno munsi, hirya y'ejo ukaza wumva ngo yahoreye ngo Imana imwakire ubwami bwayo, kandi ukazusanga imwakiriye na bya bintu yamusezeranira itarabimuha. Abantu basigara baribaza ati none ni ivyaha yari yakoze niki? Ariko ni kubera kutamenya ukuri mu buryo bwimbitse. Ari nayo mpamvu twabazaniye umuco w'ijambo Ministries. Uvuze akantu gakomeye ngo iyo umuntu yizeye ari muri Kristo Yesu ngo apfuye ngo aba yimutse. Nca nibuka isomwa nanditse kiri mu Bikorino ba 2 igice cya 5, aho Paulo yariko arasigura ngo naho ngo urundo rusago goshobora kubora, ngo ariko ngo hari iyindi nzu yubatswe na Kristo itabora, idapfa, izohoraho. Icyo nicyo kintu cya mbere nishimiye. Iyo abantu bashobora kwiyumvira ibyo bintu, n'urukundo rw'Imana rwogwiriye mu bantu benshi. Hakaba hari n'irindi jambo wavuze nca nibuka ikindi cyanditswe kiri mu Baroma igice cya 12 ku murongo Abaroma igice cya 12 ku murongo waho guhera ku murongo wa mbere. Guhera ku murongo wa mbere Abaroma 12 havuga ngo Paulo yavuze ngo nuko bene data ngo ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ngo ibe ibimazi bizima bihimbara Imana. Ngo niko kuyikorera kwanyu kogira ngo nuko ngo nimushushanywe n'ivy'iki gihe ibintu mwenye ucubona icyo cyanditswe. Ivyo bintu byose uri kurasigura ayo majambo cye numva biriko birongera kugaruka muri jewe ubugira kandi. Kandi majambo ikintu ushatse kuvuga ngo ubuzima ro Kristo bugire igicapo, bugire ishusho kuri nyenebwo. Umuntu akijijwe abantu babimubone ko uburyo abayeho, ingeso ziwe, icyo kintu ni kintu cyo guharanira. Ni ukuvuga rero ikijyanye no kuba wewe icyo uyishuye, nibaza ko muri komanteri abantu bazokwandika muri komanteri bagira icyo bavuze. Ariko uvuga ko umuntu avuga yuko amaze kwakira ubuntu bw'Imana babaye mu boss atazosubira gukena. Izo nyigisho zirimo agahaze. Novuga ko izo nyigisho zirimo agahaze kuko turakwiye gutandukanya ubutunzi bw'Imana n'ubutunzi bwo mw'isi. Kuko abantu benshi uyu munsi bafise ikibazo cyo gutunga ubutunzi bwo mw'isi.
nibyo wumvaga ati noneho ubutunzi bwo mu isi ntumushaka. Ndabushaka kuko ntiwokorera Imana neza udafise ibyo ufungura, udafise ibyo wambara, udafise n'ibindi. Ivyo turabisaba Imana kugira ngo biduhe. Mugabo hariho ubundi butunzi iyo umuntu amaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe, acaronka musanzwe acaja mu isi y'impwemu kugira ngo abone ibyo abandi batabona, kugira ngo ahishurirwe ibyo abandi badahishurirwa. Wewe hano ijambo ry'Imana twasomye twabonye ko umuntu atakwiye gutwarwa n'uruhendo rw'iby'isi. Hari abakozi b'Imana benshi usanga avuga ko ariko arakorera Imana, mugabo nk'uko gukorera Imana kwiwe ugasanga hari ibindi bintu bimutwara byo mu isi kabisa. Iyo umuntu rero abaye umukozi w'Imana, mu gihe umuntu abaye umukozi w'isezerano akaba umukozi w'isezerano rishasha, aca atangura kutanyohwa n'iby'isi. Imana ishimwe cyane. Amen. Mugabo ntituvuze yuko atabirondera, kuko na Paulo ariko aravuga ijambo ry'Imana yavuga ati igihe nazi iwanyu naco nabagoye, jewe nacumukuja yanje maboko kabisa. Umuntu agomba gutandukanya umwanya wo gucumukura kugira abeho n'umwanya wo gukorera Imana kugira ngo aheshe icubahiro Imana. Rero nico gituma ubutumwa bwiza, ijambo ry'Imana, hariho abagenda badagiye ngo bacumukuza yabo maboko, ugasanga umuntu ariko arakorera Imana, ukazosanga ni babandi baje hajya imbere bakaca badandaza ijambo ry'Imana, akaca avuga ngo shira ubukene bwawe ngaha mu giseke. Ubukene uriko bashiramwe amafaranga, wewe mugongo ariko arakira ubukene, mugo wewe wagiye kwitungira amafaranga. Rero nico gituma mu ijambo ry'Imana umuntu wese akwiye gutahura yakira Yesu nk'umwami n'umukiza agahumuka. Nka jewe ndi umukozi w'Imana, mugabo nta muntu nobwira ngo zana ubukene bwawe ngikirega wikwegera ubukene n'ibigira. Rero ni gutandukanya ijambo ry'Imana tuvuga, tukamenya yuko hariho umwanya wo gukora ibikorwa n'umwanya wo kuja gukorera Imana kugira ngo turonke ibidutunga. Kandi iyo turiko turakora tudafise ibidutunga, tuca tugenda mu bakirisu kubabwira ati zana ubukene bwanyu kugira tuze kurya mw'ijoro. Muri ico gihe urumva yuko tuba twamaze gutandukana cyane n'ijambo ry'Imana kabisa. Imana ibahezagire. Merci. Numvisemo akantu kamwe, no sinzi ko navyumvise neza canke ntavyumvise neza, mugabo mu byo wavuze uvuga ati ikintu ca mbere banza wakira ubutunzi bwo mu Mana cyane, hanyuma uzabone kujya kwakira ubutunzi bwo mu buryo buboneka. Wabanje kwakira ubutunzi bwo mu buryo butaboneka. Yego niko n'ijambo ry'Imana rivuga. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mubanze mwitwararike ivy'ubwami bw'Imana, ibindi bizovyongerwa ku buntu kabisa. Rero nico gituma twebwe tubwira abantu nimwitwararike ivy'ubwami bw'Imana, viza niyo kubona kabisa. Imana ishimwe cyane. Amen. Itwararika ivy'ubwami bw'Imana, inzu ni kubuntu kabisa. Itwararika ivy'ubwami bw'Imana, ibindi byose Imana izohezagira ibikorwa byawe niyabona witwararitse ijambo ry'Imana, witwararitse Imana, hanyuma ukongera ugacumukuza yawe maboko, Imana ibyo bintu byose izobiguha kuko nawe witwararitse ivy'ubwami bwayo. Imana irahezagira. Amen. Mu Banyefeso igice cyawo cya mbere ku murongo wa 18 Paulo yavuze ngo ndabasengera kubw'imbabazi z'Imana kugira ngo amaso y'imitima yanyu yihweze, kugira ngo mumenye itunga rihebuje Imana ifise muri mwebwe abera. Ariko ikibazo gihari, abantu b'iki gihe baca bashaka kubanza kuja guhiga inoti, ngo ibijanye n'iby'ubwami bw'Imana no kugoroka kwayo ngo ni hanyuma. Benshi ubu rero niyo mpamvu nabanje kukubaza kiriya kibazo. Nasaka numve icyo nawe wivuga ko kubijanye niyo migisha baguma batubwira ko umaze kujya muri Kristo Yesu uba wamaze guhabwa imigisha, mu gihe hari bamwe bari muri Kristo Yesu ariko bakenye bimwe byatari. Agakiza kahindutse intambara kuri bo, bagwana nako ntibarakizwa bumve yuko basa umunezero w'agakiza kubera babivangavanze. Mu gihe
uhejeje kudutandukaniriza ko n'ibintu babanza gutandukanya bakabanza kwakira kandi iby'impwemu hama bakaca baza kwakira ivyo mu buryo buboneka. Mwene data uri kumviriza kino kiganiro, iki ni ikintu cyo gushira ku mutima cyane ko ukwiye kubanza kumenya ivyo warazwe mu Mana, kumenya ubutunzi Imana yakuraze kwanza, hama ukaza kubwakira mu buryo buboneka, ariko wabanje kubwakira mu buryo butaboneka. Ego sinzi ko hari ikindi kintu wongera ko ndabona turimo turegereza mwanya wo kurangiza ikiganiro cyacu. Ego ikintu nokongera ko nagomba mbwire abantu bose bariko baratwumviriza, bariko barakurikirana kino kiganiro, abantu basezeranye gukurikira Kristo, hariho abantu bakurikira Kristo bakamukurikira nabi. Imana ishimwe cyane. Amen. Iku gutandukanya gukurikira Kristo hariho kwizera n'intambuko. Umuntu bwa mbere arabanza akizera, amaze kwizera abantu benshi uyu munsi azanye imitwaro. Icyo gituma umuntu yihana akaguma agowe. Imana ishimwe cyane. Amen. Umuntu akwiye imbere yuko yosaba ikindi kintu Imana, umuntu akwiye kubanza gusaba Kristo akaba mu mutima wiwe. Imana ishimwe cyane. Kuko izo ntambara z'ubukene Kristo yarakenye. Imana ishimwe. Amen. Kristo yarakenye, yarabaye mu buzima twebwe dufise mbere burengereje nubwo twebwe turimo, kuko yarabayeho mu buzima bugoye, ariko ari umwana w'Imana. Imana ishimwe cyane. Amen. Rero natwe tukwiye gusaba, ijambo ry'Imana rivuga ngo mugire wa mutima nk'uwo wari muri Kristo Yesu. Ego uwo yaricishije bugufi, nawe yari Imana ngo araganduka no gushika ku rupfu. Imana ishimwe. Rero wakiriye Yesu umwami n'umukiza, nukwiye kuza uvuga ngo mfise ubukene. Yesu ashimwe. Nukwiye kuza kubwira Kristo ngo mfise ubukene, nukwiye kuzubwira Kristo ngo ndagwaye, nukwiye kuzubwira Kristo ngo ngira ivyo bikwiye kuza mu nyuma. Mugabo wabanje kumubwira Kristo ndagomba kukwakira uze mu mutima wanje. Imana ishimwe. Kandi Kristo amaze kukwinjiramo, Kristo ntiyemera kubandanya ba mu rusango, ntiyemera kubandanya ba mu mubiri wawe. Imana ishimwe. Kristo ntiyemera yuko abantu ubandanya ugowe ufise ubukene, kubera Kristo arazi yuko ugowe ugakena, arazi yuko wo mutukisha. Imana ishimwe. Mugabo mubwire ati ngomba kubanza kukwakira inde mu mutima wanje. Imana ishimwe. Hanyuma ivyo bindi byose umuntu yavuze ngo mubwire ibiremereye umutima, mubwire naho ngo wovuga wongorera arabyumva. Imana ishimwe. Rero uriko urabwira umuntu ari muri wewe, ngo uriko urasaba umuntu guko usaba umuntu ari hariya ukamusaba ngo kuvuga ati mbariya mpa ku mavuta makuki. Imana ishimwe. Amen. Yesu yumviriza abantu benshi, none abari kure yiwe, abamuhamagara bari kure yiwe, n'abamuhamagara ari muri bo bumva ari bandatangura kumva. Abo yumvira ba mbere n'abaje abamufise bari bamuhaye ikibanza. Yego. Imana ishimwe. Rero abantu tubigishe kwakira Yesu, hanyuma Yesu izo ntambara zose azozitugwanira. Amen. Imana ishimwe. Kandi naho byoshika uri mu Kristo ivyo bibazo ukabicamo, Kristo akwigisha kwihangana. Imana ishimwe. Ndakunda kubwira abantu benshi iyo ndiko ndavuga ubutumwa, burya ndakunda kuvuga cyane kuri mpwemu yera. Mpwemu yera urabona ni Kristo yamudusezeraniye. Yavuze ati nzobarungikira umwitsa, kandi yaramuduhaye. Uwo mwitsa ni uwo kurinduka. Turarinduka kugira ngo dushobore gushikama, kugira ngo dushobore kwihangana, kugira ngo dushobore gukora ibikorwa by'Imana, kugira ngo dushobore kuvuga ubutumwa tubikore, mugabo turindutse. Mpwemu yera niwe aturindura. Abantu benshi rero hajye uzobona umuntu avuga ngo ndumuvuga butumwa, mugabo ndagowe, ibintu biracitse, ndaraye ubusa, agize gute, nuko atazi Yesu ashimwe. Nuko atazi uri muri we, bwamaze kuba muri we. Kuko jewe turashobora guhura n'umuntu, Imana ishimwe, yakiriye Yesu umwami n'umukiza, impwemu iri muri jewe ikamba rirakuye umuntu
atagira icyo gufungura uwo munsi. Imana ishimwe. Amen. Aca ndamuhezagira kabisa. mugabo iyo mwemu itari muri we impwemu yiwane nishobora gukominikana n'iyi Ibyo wakunda. Imana ibahezagiye. Numva rero ari ico norenza ko nshimira umumenyeshamakuru wo mu muco w'ijambo Ministry Sezibera Eric, wewe watugendeye hano turagushimiye. Dushimire n'abariko baratwumviriza n'abazokumviriza iki kiganiro mu ijambo ry'Imana. Ni vyiza ko tuza turafashanya kugira ngo turushirize gusatira Kristo. Nshimire n'abiyumviriye uwo mugambi w'iteleviziyo. Imana ibahezagire cyane kandi turabifurije nakagaruka n'ikindi gihe cyose mudukenera tuzosangira ijambo ry'Imana, kandi twifuza ko iri jambo ry'Imana nihagira abo rihindura bagahinduka bagatandukana n'ibibi, bagakora ibyiza bakakira Yesu nk'umwami n'umukiza, bazogaruke bashinga intahe tubone ko iki kiganiro cyakoze ku mitima y'abantu. Imana ibahezagire. Amen. Merci beaucoup. Turagushimiye cyane ku mwanya udasanzwe wemeye kuduha kugira ngo dukore kino kiganiro. By'ukuri biba byoroshe ariko ubwitange bwabaye. By'ukuri Imana iguha umugisha mukozi w'Imana. Kandi urakoze cyane kudusezeranira ko n'ikindi gihe tuzobandanya gukora ibiganiro kugira ngo benshi bashobore kumenya umuco w'ijambo. Imana iguha umugisha. Reka tugushimire nawe ukunda gukurikirana ibiganiro byacu uko bukeye nuko bwije, naho umwanya ukunda kutugora, ariko twarabasezeraniye neza yuko ibiganiro muzohora mubironka igihe cyose Mpwemu Yera yakoze. Nababwiye ko ibiganiro sitwe tubipanga, ni Mpwemu Yera bipanga. Iyo bavyari ibintu dupanga twebwe tuba tuhoza ko buri mwanya tubahereza ibiganiro, ariko kubera Mpwemu Yera ari wapanga programme akamenya ibikwiriye, by'ukuri tuza turabasiriprena. Ariko mwumve ko ibintu bidasanzwe bigiye kuzobandanya biba ku Muco w'Ijambo Ministries, nkuko twababwiye yuko Umuco w'Ijambo Ministries ari gicapo kinini. No mpamvu mwumva ngo ni Ministries, nuko ari gicapo kinini ya cyane, aho byinshi cyane Mpwemu Yera ategura kuzokora biciye muri kino gikorwa. Ikindi gikurikira nuko ikintu cyambere ari uko ubanza kwakira umwami Yesu Kristo. Nabyo abavugishwe rero bakubwira ngo akira ni wakire, bataramenya ko wavutse ubwa kabiri cyangwa utaravuka ubwa kabiri. Ivyo baguha byose zohera mu muyaga, kuko ubutunzi bwose no kunengesera k'Imana kose utsindagiye canke kuzuye muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu umukozi w'Imana abatekereye nkuko mwavyumvise mu kiganiro. Imana data twese se umwami wacu Yesu Kristo aduhane umugisha. Reka twake umukozi w'Imana asenga isengesho ritonya, kandi nimba hari umuntu yipfuza kushikiriza intasho ari kure agire ko anamusuhuza ace asenga turangiza ikiganiro cyacu mu izina rya Kristo. Murakoze cyane. Reka dusenga Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye urukundo n'imbabazi zawe, turagushimiye akaryo wahishuye ubu butumwa buca ku mbuga ngurukanabumenyi kugira ngo abantu bose bashikirwe n'ubutumwa. Niko wabwiye abigishwa bawe, wabwiye ati nimugende mukwira amahanga yose muvuge inkuru nziza, isi yose mugire ubwami bw'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Kandi Mana urababwira mwami Yesu ati ndabahaye ububasha bwo gukiza indwara mu izina rya Yesu, bwo kumugurira ibimuga. Aranasezerana ko tuzozura n'abapfuye mu izina rya Yesu. Ariko aravuga ijambo rikomeye ngo uko mugenda kose mugende mubwira abantu ko bakwiye kwihana ibyaha. Nta kindi intumbero y'iteleviziyo nayivize yo kuvuga ijambo ry'Imana niyo kubwira abantu bose ngo bihane ibyaha byabo kugira ngo barindire ukuza k'Umwana w'umuntu. Mwami Yesu turabigushimiye. Hezagira abene data, hezagira biyumvira uwo mugambi, kandi turagusabye ngo ushike kure abantu bose bashikirwe n'ubu butumwa. None Mana bashobora kuturinda muri byose na hose, kandi uzoturinde isubira nyuma, kugira ngo Mana turindire igihe inzambi izovugira tutahe mu ijuru, uduhembere ibikorwa twakoze mu isi. Mu izina ryawe gera Yesu, amen.